Ndasubiye kubaramutsa mwebwe anywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'impinduka zigiye kuba mu gihugu, aho amasoko menshi yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko umukuru w'intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo yaba agiye guhindurwa, hakaba hagiye kujyaho uwundi mushasha. Muramaze iminsi mwumva ibiriko biravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'intwaramiheto General Prime Niyongabo, aho umubano wabo watosekaye ku rugero rwo hejuru, aho nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amenyeye ubusuma bubera mu gisoda kandi akabona ko bwose bukorwa bushigikiwe na Prime Niyongabo. Murazi nyine ko yarakaye ku buryo bukomeye cyane, akavuga ko agiye kumusubiririza, ariko amakuru ariko aracicikana hirya no hino aremeza ko uyu munsi utira General Prime Niyongabo adakuwe mu mabanga yo kuba umurongozi w'igisoda c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye kuri iyo ngingo tuza kubashikiriza ano makuru yacu. Turaza no kubabwira kandi ko umwigeme wa General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yavuye mu gacerere nyuma y'igihe kitari gito yari amaze akavuga ku karenganyo kariko karakorerwa umuvyeyi wiwe, kandi akavuga yuko yanabuze mu gihe hamaze iminsi hakwiragizwa inkuru zivuga ko General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yaba aramaze gutoroka ibohero. Ariko ikiriko kiratangaza nuko abaryango biwe bitura inzego nka zose ngaha mu gihugu c'u Burundi bazibaza aho uwabo yaba ari, ariko ntagire urwego na rumwe rubasobanurira aho uwabo ari. Ariyo mpamvu Darirene Bunyoni yavuye mu gacerere akavuga ku bijanye nuko amagara y'umuvyeyi wiwe yoba atifashe neza, kandi akabaza Perezida Evariste Ndayishimiye aho yaba yaramushize muri no minsi, kubera ko aho yari amaze iminsi apfunyiwe ntago ariko arahagaragara, aho amasoko nka yose yemeza ko yamaze gutoroka, mu gihe andi masoko yemeza ko amagara yiwe ataba yifashe neza, aho Perezida Evariste Ndayishimiye amenyeye ko hari akarwi k'abashaka kumutorokesha, akaba yaramwimuye akamujyana kumufungira ahantu hatazwi. Ni byinshi twabateguriye kuri iyi ngingo irabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, nabyo turaza kubashikiriza mw'idonido ry'aya makuru yacu twabateguriye. Wifuza kuzajya abo mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Aka gafoto ka Colonel Julius Ndihokubwayo na General de Brigade Evariste Ndayishimiye bakiri mu kiroberi ca CNDD-FDD. Aba ni abagenzi ba kera cane kuva ku rugamba, bose bava muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, bava ku gatumba kamwe. Hari n'abavuga ko bafitaniye ubucuti bwa hafi mu muryango umwe. Ubu ni umukuru w'igihugu yavuye mu gisirikare afise ipeti rya General Majoro, ubundi niwe agendanira umukuru w'igihugu aherutse kwambikwa ipeti rya General de Brigade. Abazi neza Julius Ndihokubwayo ku rugamba bamuvuga nk'umusirikare yarinda cane atagira ikinya co kwica. Bamwe ico gihe bamwita umuyagayanga, bafatiye ku ngene yari abangukiye kwica atakinya, kandi akabikora ku buryo bwihuse. Umusirikare yahaswe kwicwa ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Julius Ndihokubwayo ni umusirikare atari yorohewe ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza, naho yari yarazananye muri CNDD-FDD. Ipeti rya Colonel yarimaze ko imyaka irenga 16. Abo bazananye bo ku rugero rwiwe bose baragizwe abajenerali, ariko Julius Ndihokubwayo baramwima iryo peta kubera yuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye amurago ko yarindaga cane, kandi akabona ko agumeje kumuduza amapeta yazakora ibara. Perezida Nkurunziza yaronka amahoro ari uko yumvise ko Julius Ndihokubwayo ari hanze y'igihugu. Nayo mpamvu imyaka myinshi yamugumiza mu bikorwa byo hanze, akaronka amahera menshi ariko akaba hanze kandi akabura ipeti. Muri Nzero 2016 umuhari Forebu wa General Godefroid Niyombare waratangaje ko Colonel Julius Ndihokubwayo ariwe arongoye ibiro bikuru by'igisirikare ca Forebu, ariko bukeye Julius Ndihokubwayo yarabeshuje ayo makuru. Amasoko yacu avuga ko ari impanuro yahawe na General Majoro Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yakurikiye ubuzima bwa Julius Ndihokubwayo bwoba bwarabangamiwe abaho kuri hange, kubera hari hamwe mw'iperereza rya Nkurunziza baba bari barahawe mw'ibanga itegeko ryo kugandagura iyo ntwazangabo.
umwizigirwa wa Ndayishimiye akaba ari nawe amasoko menshi yemeza ko ari we agiye gusubirira General Prime Niyongabo kuko byose byaramaze kurangira kandi umugambi wo gukura General Prime Niyongabo ugeze kure, aho abenshi bemeza ko atandwi ishira General Prime Niyongabo adakuwe mu burongozi bwo kurongora igisoda c'u Burundi. Aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, Colonel Julius Ndekubwayo ari mu bambere bagenwe mu bakorana n'umukuru w'igihugu. Yabanje kuba icegera c'uwugenanira umukuru w'igihugu, mu nyuma araba rwego muri ayo mabanga asubiriye Maniratunga. Ababizi bavuga ko Colonel Julius Ndekubwayo yagize uruhara rukomeye mu ikurwa be n'ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni yari yahindutse umukeba akomeye wa Perezida Ndayishimiye. Amarwi adusumira iyo Angeline Ndayishimiye atamama iyo kandi bitamenyekana kare ko yafashwe, ubuzima bwa Bunyoni bwarashobora kubangamirwa amaze gufatwa kuko General Major Evariste Ndayishimiye yari amaze kwemeza ko agomba kugandagura General Arengiyome Bunyoni kuko yarazi neza ko atamugandaguye bishobora kubyara ikintu gikomeye cyane, nk'uko muri no minsi nyine ariko harakwiragizwa amakuru yemeza ko General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yaramaze gutoroka agahunga. Ibyaba biteye ubwoba kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arabizi neza ko General Arengiyome Bunyoni abonye akaryo gatoya ko kuba yasohoka ibohero arashobora gukora ibintu bihambaye cyane. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye ageze aho yinuba abategetsi bo hejuru nka bose, aho atakizi uwo bari kumwe by'ukuri n'umuhenda. Umwizigirwa akomeye asigaranye ni Julius Ndekubwayo. General Julius Ndekubwayo ategurirwa amabanga akomeye cyane. Kuwa mbere z'ukwezi kwa karindwi 2023 Julius Ndekubwayo yarambitswe ipeti rya General de Brigade maze arava mu karenganyo yari amazemwo imyaka myinshi cyane, ariko iryo peti ryatumye abategetsi batari bake buzura ubwoba kubera batazi amabanga Julius Ndekubwayo ashobora guhabwa. Hari abategetsi babiri bacurwa muri kino gihe ko ashobora kubasubirirwa. Uwa mbere ni General Prime Niyongabo arongoye gisoda, yahora ari mu bizigirwa Ndayishimiye, ariko imigenderanire isa n'iyatosekajwe n'ubusuma Prime Niyongabo avugwamwo mu gisirikare, aho amasoko menshi yemeza ko General Prime Niyongabo yaba agiye gukurwa mu mabanga yo kurongora igisoda c'u Burundi kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamufasha baramaze kwemeza ko agomba kuvamo kuko barazi neza ko atagikunda Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwundi acurwa ni General Major Ildefonse Habarurema arongoye urwego rukuru rw'igendereza benshi bita documentation. Amarwi adusumira General de Brigade Julius Ndekubwayo arashobora guhabwa kimwe muri ibyo bibanza mu minsi iri imbere kugira abandanye gucungera ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Naho kwizerwa n'umukuru w'igihugu biryoshe, Julius Ndekubwayo ni umwe mu bacunzwe cyane n'abansi Ndayishimiye binyegeje mu butegetsi. Naho atari mu mabanga ajanye n'inzego z'umutekano, tubibutse ko muri ndondeza izina rya Julius Ndekubwayo ryavuzwe mu banyuruje umudandaza Christian Dizeye batazira Blaise yajanywe n'iperereza rya gisirikare muri Mukakaro 2021. Blaise yari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi yanakorana n'iperereza ry'u Burundi. Yanyurujwe azira isoko ryo kugurisha ibyuma bishaje bya Regideso. Isoko ryari rifise agaciro k'umuriyaridi n'imiliyoni 200 y'amarundi. Amasoko yacu avuga ko Julius Ndekubwayo yari asanganywe isoko ryo gushora ibyuma bishaje kwishira hamwe risanzwe rikorera mu Burundi, mu gihe Blaise we na bagenzi we bari bashoye ibyo byuma mu Buganda. Bagenzi, ubutegetsi bubamwo amabanga menshi n'intambara nyinshi umunyagihugu mutoya atigera amenya, kuko nko muri no minsi nyuma yaho atanguriye kuvugwa ibintu bihambaye kuri General Prime Niyongabo, benshi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye agerageza kumukura ariko bikanga. Ariko amasoko menshi yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko noneho byageze ku musozo ko Prime Niyongabo agiye gukurwa agasimbuzwa Julius Ndekubwayo, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze gutakariza icyizere Prime Niyongabo amaze kubona ubusuma bubera mu gisoda, aho yavuze ko kugira ngo yemere ubwo busuma bugumye bukorwa ahubwo yakikuraho
General Prime Niyongabo, mu gihe benshi bazi ko Prime Niyongabo ariwe wahora acunga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko byarangiye Perezida yemeye guheba uwo muntu wiwe, ahubwo kugira ngo atunganirize abanyagihugu cyane cyane abasoda, aho bari bamaze igihe kitari gitoya bibwa amafaranga y'umurengera kandi bakayibwa na Prime Niyongabo. Ibyo byose Prime Niyongabo akimara kubibona yarababaye cyane, aravuga ati nabaye hafi yawe igihe kirekire ncunga ubutegetsi bwawe, mbuza abashaka kubutembagaza ndababuza, none ni icyo unyituye. Nawe ahiga ko byaze bikunze azihora, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye abona ko atakindi gisigaye ari ukumukura, ariko abatandukanye baribaza niba Prime Niyongabo akurwa agahindurirwa amabanga canke se niba ahita afatwa agapfungwa nk'uko byagendeye Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Darirene Bunyoni, umwigeme wa General Bunyoni, yaraye avuye mu gacerere yaramazemwo amezi abiri. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Darirene Bunyoni yasubiriye kwiyamiriza igipfungu kiranga ibikorerwa umuvyeyi wiwe, aho yakuwe nyine mu ibohero yahoramo akajyanwa ahandi hatazwi, aho abenshi mu muryango we bikeka ko amagara yiwe yoba atifashe neza, kuko nta n'umwe mu muryango wiwe aheruka kumubona, ariyo mpamvu bavuga ko amagara yiwe ashobora kuba atifashe neza, mu gihe inzego z'iperereza zimaze iminsi zikwiragiza ikinyoma ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni yoba yaramaze gutoroka ibohero, ariko benshi bakaba bazi ko ibyo iyo biriko biravugwa baba bashaka kugirira nabi uwo baba bafashe, ariyo mpamvu Darirene Bunyoni, umwigeme wa General Bunyoni, abandanya gutabariza umuvyeyi wiwe, akavuga ko igipfungu kiriko kirakorerwa umuvyeyi wiwe bakiyamiriza, kandi agasaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yarekura umuvyeyi wiwe canke se akareka abamubona bakamubona, kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu yatoroka kandi yaracunzwe cane. Biriko biratera umuryango wa Generali ubwoba, bakabona ko uwabo ashobora kuba yaragandaguwe. Darirene Bunyoni arangiza avuga ko atarwego na rumwe rw'igihugu rukwiriye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Ati ikimenyimenyi ni kano kajagari gasigaye kiganje mu gihugu. Darirene Bunyoni ntiyatomoye uwo muntu ariko ariganzira wenyine inzego z'igihugu. Mu bundi butumwa bugufi yanditse n'ubundi, Darirene Bunyoni aremeza ko amagara y'umuvyeyi wiwe yasinzikariye mu minsi iheze, agatinya ko kumwimurira ahandi bishobora kuba ari ukunyenyeza ibyo bamukoreye, kuko amakuru menshi atandukanye aremeza ko General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi amagara yiwe ataba yifashe neza, aho bariko baramubaza ku bijanye n'ibitero bimaze iminsi bikorwa na Red Tabara, aho benshi bikeka ko ashobora kuba yarabigizemwo uruhara, aho abarwanyi biwe baba barifatikanije na Red Tabara, ariyo mpamvu amaze igihe kitari gito yarabuze, bagakeka ko ashobora kuba ahantu ari, ariko arabazwa ku bijanye n'ibyo bitero kandi bakanabimubaza bamugirira nabi cane, ariyo mpamvu badashaka ko hari umuntu wo mu muryango wiwe amenya ahari. Umukobwa wa General Bunyoni yari yiyunguruye urubuga rwa Twitter muri Ndamukiza 2023 mu gihe havugwa ibyifatwa by'umuvyeyi wiwe, araheza ararukoresha kugeza kwa 13 ukwezi kwa gatanu 2023. Imbere yo kugurura urubuga rwe yari yibukije ko Perezida Ndayishimiye atari we yari yizewe ubwa mbere ngo yitoze muri 2020, ahubwo ko wizewe yari Pascal Nyabenda. Kubwiwe biriko biraba bifatiye ku bwoba bwa Perezida Ndayishimiye ko ashobora kutaba umukandida muri 2027, akabivuga afatiye ku kungene Perezida Ndayishimiye ananiwe kubogora ubutunzi bw'igihugu. Ubutumwa bw'umwigeme burumvikana ishavu ry'umwana aburanira se, ariko kandi butera bufata umurindi wa politike ukomeye. Kumbure niwe wenyine asigaye avugira hejuru ibyo bamwe mu CNDD-FDD bavugira mu ntamatama. Asa n'uwabaye umuvugizi wa bamwe bavuga ko bari mu iragi rya Petero Nkurunziza. Ubutumwa bwa Darirene Bunyoni buri mu butumwa busomwa cane ku mbuga z'abarundi kuri Twitter, kuko arakurikirwa cane nyuma yaho umuvyeyi wiwe abogorejwe mu mabanga akanapfungwa. Ubu ngubu amasoko menshi akaba ari kwemeza ko yatorotse, mu gihe abandi babona ko icyo ari ikinyoma kiriko kirakwiragizwa n'iperereza, ko atatorotse ahubwo ko amagara yiwe yaba atifashe neza, kuko bariko baramubaza ibibazo byinshi bijanye
n'abari bateguye gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bari gukorana. Ibyo byose akaba ari byo Darirene Bunyoni ndetse n'abaryango ba General Arenguiyome Bunyoni bari guheraho bavuga ko amagara y'uwabo yoba atifashe neza, akaba ari nayo mpamvu bamunyegeje badashaka kumwerekana. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza biba biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Prime Niyongabo namara kubogozwa turaza kubashikiriza inkuru ijyanye n'uko bigenze ndetse n'ibiza no guhinduka, turaza kubabwira impamvu byahindutse. Ico uba usabwa nta kindi, wowe nuba wifuza kuzajya baba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.